nyakubahwa umwungere wa mbere w'ishingiro rya Pantekote ry'Ikiremba, nyakubahwa umwungere wa kabiri w'ishingiro rya Pentekote hano Kiremba, banyakubahwa bapasiteri b'Ikiremba, banyakubahwa murongoye umwigisha muri aya mashuri ya Bibiliya, banyakubahwa bavugabutumwa, banyakubahwa barongozi b'amashuri mato mato n'ayisumbuye, banyakubahwa abanyeshuri dusangiye ivyigwa, nyakubahwa batumire bahiye, bashingantahe bapasoni rwaruka, turabaramukije amahoro ya Kristo abaganzi. Twebwe abanyeshuri bahejeje imyaka ibiri ivyigwa vya Bibiliya, tumaze imyaka ibiri hano dukurikirana ivyigwa bitandukanye hano Ikiremba. Ni ukuvuga ko twahashitse mu mwaka w'ibihumbi 2019, twebwe turi promosiyo ya 8, twatanguye turi abanyeshuri 24 bava mu bubwiriza butandukanye, duhejeje ishuri ya Bibiliya muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 turi abo nyene abanyeshuri 24. Imana nishimwe. Ivyari vyoroshe gukurikirana ivyigwa ku bantu bahumuye nka twebwe, n'abigisha bacu barabizi, ariko hamwe n'ivyo vyose Imana yagiye ituje imbere, yaratugiriye neza, iratubungabunga mu ngendo zose twagiye tugenda tugaruka. Imana yaratuzigara. Muri izi nyigisho twarahagiriye ikibazo kuko Imana byayihimbaye kwimbura umuyobozi wacu twakunda Madanganyane, naho twari dufise ivyigwa bituruhisha. Ibanga twahamagariwe ryo kuvuga ubutumwa bwiza nitwigeze turidohoka, haba mu mashengero twaje tuvamo canke hano Ikiremba, nko mu mashuri ya EGR, lycée na lycée communale na ETS. Twagomba kubashimira rero cyane. Ubwa mbere turashimiye ishingiro rya Pentekote rya hano Ikiremba ryatwakiriye rikongera rikatubungabunga muri ibi na biriya kuko ryagiye riza riradukoresha. Dushimiye kandi amashengero twaje tuvamo ingene yatwizigiye akaturungika muri bino vyigwa bihambaye cyane. Turashimiye kandi abigisha bacu bitanze batiziganya mu kuturonsa ubumenyi. Turashimiye bimwe vy'imvamutima abakenyezi bacu badusigaraniye ingo. Turashimiye abanyeshuri bagenzi bacu b'imyaka 4 uko baratwakiriye tugishika kandi twabanye neza. Imana nibahezagire. Turashimiye kandi abakozi bo mu gikoni nabo batwitayeho bakatubungabungira ubuzima. Hanyuma turashimiye abo twabanye hano bose Ikiremba, namwebwe mwaje kudufasha uno munsi mukuru. Imana nibahezagire. Twifuza kubaha umurongo w'ijambo ry'Imana wanditswe mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorindo, igice ca 15 ku murongo wa 58, avuga ngo nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyire, murushirize imisi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubwo busa mu mwami. Tubasabye muze mudusengere ibyo twiyemeje kuva tugitanga umuhamagaro, tuze tubibandanye gushika Yesu agarutse. Muradusengera, iyo tugiye natwe tuzobasengera. Imana nibaheze.